Mofav Burundi, Maison d'orientation et de facilitation des ventes, ni ishirahamwe ry'abigeme bakira bakadandaza impuzu zo kwambara, ibirato, amasakoshi, intebe zo mu nzu n'ibindi bitandukanye biba bisanzwe vyarakoze ariko bitagikoreshwa. Abantu benshi barakunda kwibaza aho boshira ibikoresho vyabo boba batagikoresha, vyaba ivyo kwambara canke bakoresha mu mazu yabo. Mofav Burundi yoyo yarabitoreye umuti. Baratubwira uko bakora naho iciyumviro cavuye. Mofav Burundi turakira ivyambarwa canke ibikoresho vyo mu nzu, intebe, televiziyo, isafuriya, cyose umuntu afise mu rugo wiwe atagikoresha jone akunda uko nyene adafise n'agishira. Mofav Burundi turavyakira and then tukabidandaza gukoresha abandi abikeneye ku giciro ciza nyene kuba yabaye. Mofav Burundi ca mbere twararavye usanga ibintu bishika ku bantu bose, ugasanga mu nzu umuntu afite impuzu, ibirato byaramurenze canke yarabihaze, ugasanga bigumye mu nzu kandi bigikomeye, ugasanga nta na kimwe gikoza. So turaraba tugati why not kuko no mu bindi bihugu barabikora turashika tudodana n'abantu bari de publicité genre bigiye benshi baribona donc barizanira abo nyene vraiment bakazana bakishikira bon atikizana turabisubira ca mbere tukaraba ico kintu kiri ambone ko tushobora kwambara undi muntu kandi umuntu akizanye vraiment benshi bazana ikintu kimeshe kigoye kandi kimeze neza yaba ari essentiel. bwa mbere nyene kumwe mu bikorwa bwabo ikintu cyose bamenyeye abakiriya tubafise kandi n'abashobora n'abatwitura usanga nka famiye bafise nk'ama-organisation amafete atandukanye bakatwitura bakatwizera. En fait iyo usanga twambara ahantu havuye hanze tukamburirwa n'abantu baba nka twebwe nk'abazungu nka twebwe donc en fait ibintu normal ko bwa muri umuntu yovyambara. Naho biruko muri Mofav intambamyi ntizibuze. Intambamyi ya mbere gukora twebwe mu Mofav Burundi ni korohereza abo bandi bantu bifuza ico kintu bakakironka ku mahera make. Aho usanga umuntu anazana ikintu ashaka ashobora kugishira kuri prix yo hejuru, alors que twebwe objectif yacu ni gufashanya twese hama umuntu n'icyo kintu nk'iyo muzi tufatira yibonye ahantu ngabo ugasanga ahandi usangira byinshi natwege ngaha nishutse gufasirita abandi bakabona igiciro gitoya birashika rero ugasanga ari umuntu azanye ikintu ashobora benshi ngabo seko turamubwira hama indi nama tuba nayo bamaze naho ikintu atari kese umva bafite iyi magaze muzi iriyo n'ubuzingo izogura naka cyangwa sa patience. Nawe rero ayizanye kuri semaine amahera yanje usanga rero benshi muri bo na patience bafise ni amahera yanje amahera kila muntu kirangana kwenye namba nyingi twebwe afite niwe arafisa ayizanga ati dufate iyi muntu ndashaka ko aya mahera twebwe ngaha tunegosi ayo mahera nyine tutavuganye cyo gushaka etiquette chaque donc le monde c'est etiquette ya birashika urashobora gushika ugasanga n'impuzu dufate par exemple n'abagura n'ambaye dufate twavuganye ko tuzadandaza nka 5,000 donc tusanga abantu abakiriya bari batanga 3,000 munsi ya 5,000 donc icyo gihe turabwira mwene tumubaze ko batanga kuri igiciro tuyatanye cyane. Mbere barafise abo bamaze gukorana baba bafise nk'imanza. Ya anniversaire ego dafa pasara baye ya mariage umumara tafugati munyabike jena famille yose twara bambitse twakora urubanza byose basigara ibintu kumara wizo musibida n'exemple twabagera basiti bibone hama akabyo one guserva atbyatsi rero cyangwa urubanza mwakira abantu guserva mukanga ibintu twara bikoreye. Sonia na Floriane baratera kamo abandi bafise ibikoresho batagikoresha ko bobibazanira. Turagiye muri Mofav Burundi twaronse partenaire kuvuga ati bajya
donc abaye usanga dukorana donc bajya sinzi bakadata impuzu zishasha donc rero nk'abajya nabo nyine barazana impuzu ngaha donc ziba ari zishasha bazana n'abazishaka kuri kazi n'uwo muntu avuga ati ngo kwambara impuzu ubundi yambaye impuzu no ngaho Mofav donc iragutse harimo byose ni juste yuko atarashika donc abantu babivuga kenshi usanga abantu batarashika barafise n'ivyifuzo vy'aho bagomba gushika. Kuko ukuntu watubwiye kare impuzu mashobora kuyigenda kuko uzana nk'ishati tukabona ati twihindure tuyishoresheje tugahindura modeli yayo biba byiza gusumba donc niyo ngiye tuyindi nama tuzoshikako mu minsi y'imbere tukazahindura look y'impuzu indi ntambwe dushaka gushikako muri Mofav ni gukorana n'ubundi rwaruka dusanzwe dufise abantu benshi ngaho bumva benshi ni ngombwa dushaka twatera imbere tukuruza ati ma agence haruguru y'ama province gusa n'abandi rwaruka ko mu zindi ntara dushobore Abifuza kubazanira ivyo bikoresho nabo bo basanga mu nyubakwa yitwa Agora kuri Avenue de la Mission inomero 28 C5. Kama twatera icambere Mofav Burundi bamenye ko ari donc ibintu byahura nziza kandi uje mu Mofav Burundi dushaka babaza amaze gushaka mu bidoga ushobora neza amasakoshi yego kandi dusanzwe dukora n'ibindi ariko impuzu dufite nk'abantu usanga bafise nk'amamejo bashaka nko kuja mu bindi bihugu usanga bafise nk'intebe TV usanga bafise ibintu mu nzu mugabo ntibisanga bishira ko bashaka kwibuka bara nkabo hariho kenshi usanga bavuga ukuntu babigenza usanga bari mu nzu igumye yugaye donc nabo baratwitura tukaca dufata kubafasha kubashimiye nabo murakoze